Fate icyicaro. Kizogenda rero nyinshi bayigihugu cyacu cy'uburundi abaye kubw'izina ry'Imana data mushobora byose yo yama irinda Burundi ndabaramukije amahoro abarundi mwese iyo mva mukagera nongera ndabipfuriza kuroranirwa mu bikorwa murimwo bijanye n'iterambere ry'ubuzima bwanyu. Iminsi 9 irarumanye abenegihugu bitavye ku bwishi no mu mutekano amatora y'abajenama b'amakomine be n'abashinga amateka yatunganijwe ku igenekerezo rya 5 ruheshi 2025. Twaranezerejwe nuko ayo matora yabaye mu bwitonzi mu mahoro n'umutekano. Nkabamboneyeho n'akaryo ko gushimira abarundi bose ko batahuye ko hari kiruta ikindi amahoro n'umwumvikano mu byo bakora byose. Twarashimye cyane kandi ko kuva mu nteguro y'amatora gushika mu myamamazo abarundi bagumye bafatanye mu nda. Mbere naho harabaye akaciyemwo inzego z'umutekano n'izijejwe intwaro zarahaserutse atakirononekara. Mbere abashaka gutoba barashengezwa imbere y'ubutungane. Tugashima inyifato yaranze abanyamigambwe n'abitoza bahiganwa mu gukomeza umwumvikano hagati yabo no mu kudacisha ku buhomba abazotora. Mu kiringo c'amatora twarashimye ko abenegihugu berekanye ishaka bafise ryo kubakira igihugu kuri demokarasi mu kwitaba amatora ku bwishi kandi bunze ubumwe mu runani rw'intamenwa. Ivyo ni ikimenyetso kitabesha gitanga umwizero kuri kazoza ku Burundi mu iterambere. Turashima cyane ingene ayo matora yatunganijwe kuva mu nteguro gushika umunsi yo kwishikira mu kazu k'amatora. Ico gikorwa cagenze neza cyane. Abarundi bazinduka mu gatondo ka kare bagatora atamusunikano kandi bagatora ikiri ku mutima. Ibi tubishimira cyane cyane abajejwe umugwiseni ko bagumye hafi ibikorwa byose bijanye n'uwo mugigwa. Naho biruko twarumvise kandi twarabonye amatangazo y'abidoze bafise akangonongono bavuga ko haraho bitagenze nkuko bavyifuza. Turashima inyifato abarundi berekanye inyuma y'amatora kuko bose bagumye ku bikorwa vyabo bakagumya ubumwe n'umwumvikano ku buryo
n'abafise akangonongono ata mutima wo guhungabanya umutekano berekanye, n'ubu ivyo basaba ubutungane bakaba bisaba batekanye. Abo bidoga nabo nashaka kubahumuriza, kuko igihugu kirafise amategeko n'uburongozi bwitwararika ko ibintu byose bigenda neza, aho naho Uburundi atari paradizo. Uburundi ntiburimwo amarayika, birumvikana yuko hari abantu hari amurunturuntu, kandi ntabishobora kwera byose ngo de. Ubwa mbere rero twashaka kwamenyesha ko uwatovye amatora atabatobeye uyu canke uriya mugambwe, abatobeye igihugu. Nico gituma inzego zamazigavye kugira ntihagire ikibi kiba mu bihe vy'amatora. Nico gituma abantu bose bagerageje gutoba mu gihe c'imyamamazo, bose barafashwe barashikanwa imbere y'ubutungane kugira ngo intahe bakubite mu gahanga. N'ubu turi ngaha kugira ngo tumenyeshe ko aho hose vyoba vyaratobekaye, twerekane ko dutegerezwa gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu zirashiraho ibishoboka vyose vyotuma atawiba canke ngo atoba amatora, mbere hagategekanwa n'inderetsi kugira ngo zibe vyabona vy'ibibera mu bibanza vy'amatora vyoshobora kononera umugirwa w'amatora hakiri kare. Kugira ntihagire uwo kwibanaho, turashima ko abantu batoreraho hanyuma bagaharuriraho nyene bose barorera. Ivyo bigatuma iyo bibaye ngombwa guhinyuza, tumenya aho duhera n'aho duhereza. Ubwa gatatu, no mu gihe abantu bariko baratora, iyo hagize umuntu wese abona gahaze, yamasabwa kugashira habona ubwo nyene. Nico gituma umugwi wigenga ujejwe amatora wagumukurikiranira hagufi ibiriko biraba mu kibanza cose c'amatora, kugira ngo ikitagenze neza kivugwe hanyuma tugarure tutaronerwa. Nico gituma kandi n'ubu tudahengesha nyakumviriza abantu bose babonye agahaze, kugira inzego z'igihugu zigasuzume hama zifata ingingo zibereye. Ubwa kane, ikirutangaza ubu nuko tuza twumva amahinyu bavuga ubu, kandi vyari vyoroshe ko babivuga kiya gihe nyene abijejwe bagaca bitorera umuti bidatevye. Aha twarabonye nk'akarorero abavuga ko hari abatanguye amatora hakiri kare, amasaha ataragera, ngo bisigura ko amasandugu arimwo amakarata. Nk'ivyo vyari guca bivugwa kare, ubwo nyene tugaca tubitorera umuti. Hari n'abandi bavuga ko hari abaherekeza abantu mu tuzu tw'amatora, nk'icyo cari guca kivugwa ubwo nyene kigaca gitorerwa umuti. Hari bakavuga ngo hariho abatoje amakarata menshi, ivyo vyari guca bitorerwa umuti ubwo nyene. None ingorane bahengera urukino rwaraheze, bakaja kuvuga ngo harabaye ikimuga batigeze bakivuga igihe abatora ariko araba. Abantu ntibaze barategera ingene urukino rw'amatora rugenda. Kubera ivyo vyose rero twumva, twashaka dusabe ko ubu twova mu vyo kwidodomba tukaja mu vyo kwitwarira abakoreye aho vyoba vyarononekaye. Umutima uri munda, kuko igihugu kiracahagarariwe n'abagabo bashaka ubutungane, kandi ko bashaka vyose bigenda mu muco. Nico gituma asaba ubwa mbere ko umuntu wese afise akangonongono yo kwerekana neza aho ivyo atemera vyabereye n'ivyo bakoze atemera. Ivyo bizotuma umugwi w'igihugu ugira isuzuma aho hantu, ushira hamwe abari baserukiye abitoza ndetse n'inderetsi, kugira babe ivyabona na kare
inderetsi nizo zoba ivyabona kuko nizo ataho zegamiye. Ubwa kabiri dusavye n'imigwi y'abigenga b'inderetsi ko mu kugira icegeranyo ishikiriza inzego z'igihugu nayo nyene yo kwerekana neza akazi ku kandi aho baharabaye amahinyu kugira naho nyene duhinyuze hanyuma dufata ingingo zibereye. Ico nemereye abarundi nuko abo bazosanga barononye amatora bose, baba bo mu mugwi wigenga seni, baba abandi bose bazohanwa hakurikije amategeko. Ikigira kabiri nuko akazu k'amatora tuzosanga amatora yaratobwe ku buryo budakosorwa, tuzofata ingingo zibereye kugira bene gihugu bahatoreye nabo barenganurwe, baronke uburenganzira bwo kubona ko nabo bitoreye mu mwidegenzo. Ni kubera iyo mvo nsavye ko abafise ico banegura bokivuga neza, umutima uri munda, bakerekana naho cabereye. Mu bisanzwe imbere yo kuja kwitwara mu butungane, inzego z'igihugu zose ziba zananiwe, na jewe ndimwo. Babonye aho vyononekaye kuko umugwi seni userukira igihugu mu matora, n'umugwi wigenga userukira igihugu mu matora. Iyo rero umugwi abagize umugwi seni bigejeje nabi nko ku kazu k'amatora, abarenganijwe barafise uburenganzira bwo guca bitura inzego z'igihugu bati bamwe mwatuma baratwononeye. Nico gituma imbere yo kuja kwitwara ubanza kubona yuko igihugu naco nyene inzego z'igihugu ataco zakumariye. Rero nico gituma jewe nk'umuntu ahagarariye igihugu ntegerezwa tugasiguriranira ingene ibintu vyagenze. Narabonye nk'umugambwe widodomba ko amatora yagenze nabi, yibwe, mbere ko yose yosamburwa. Muguwo mugambwe ncasanga nta komine nimwe witojemo mu bajenama amakomine. Bisigura ko ubuza abantu ushira kuri liste mu ikomine, woronka abagutora gute? Woronka abagutora gute muri iyo komine utagira n'abantu ushira kuri liste? Hariho umugambwe uri kurabivuga mu gutitoje mu ikomine nimwe, umugambwe SDP ntiwitoje majenama na hamwe, warabuza bushira kuri liste. Abashinga amateka kwitoza kwa bashinga amateka muramukura muri iriya komine, uwundi muri iriya komine, uwundi muri iriya komine, ugakwiza liste. None abantu 50 mu ntara nka Butanyerera, urosa amajwi 50 wababara ni komine atanu umwe wari ufise ushobora gushira kuri liste. Mugabo murumva ko nkabo iyo tubimenya kare twari kwa turabwira tuti wewe umenye yuko ufise amajwi make kuko warabuze nawe ushira kuri liste, none uzogomwa nande? Nutuntu mwana utwo rero tuba dushaka gushira habona kuko hariho beshi batarosa bashira ku maliste, mugabo bashaka babatora. None utarosa umuntu akwizera akorera kwizera atishira kuri liste, yo umenya gute ko azogutora? Mukurangiza rero ndashaka ubwa mbere mpumurize abahiganwa bose ko botekana, cyane cyane abatatowe kuko nko babivuga abakunzi ntibahurira rimwe mu ntango, kanatsinda mu matora ho ukunduko kuko mu matora ntutorera babiri cyarimwe, utegereza gutora umwe naho bakunda bose. Murumva yuko rero n'abatagutoye suko bakwanga, none bari kubatorera rimwe ari babiri bigakunda. Iyo ni ryo humure rya mbere ndababwira yuko batabuza amanota kuko bankwa. Nibumve ko batankwa mu gihugu, nta utorera babiri rimwe. Ikindi no humuriza kuri abo bitoje nuko igihugu gikeneye abarundi bose. N'utatowe kuba umushinga amateka canke ko mujena mu komine, igihugu kizoguma kimukeneye mu yandi mabanga. Ikibi n'abantu bavuga ngo atari jewe nta wundi, ngo vyopfuma bipfa vyose, abo nibo babigusa. Ntihagire rero uwikumira canke ngo acike intege kubona atashitse ku manota yifuza. Burya n'abatari bagiye ku maliste
abatagiye ku ntonde burya hariho ababishaka kandi none munsi umutima uri munda. Icyo dukeneye ni ivyiyumviro vya bose, ubukerebutsi bwanyu n'imigambi yanyu mwese birakenewe, kuko kubaka igihugu nogereka ibuye ku rindi kandi twese dutegereza kuzuzanya. Urunani mwerekanye imbere y'amatora no mu gutora nirutubera ahubwo urumuri n'umwizero wakazoza kugira ngo rutubera akarorero keza no mu rwaruka rwacu. Ndazi ko hariho abantu batwagwa n'ibigumbagumba kubera abarundi benshi bakuriye mu karangamutima ko kurwanira ivyicaro. Ndamenyesheje ko tugiye gufatanya urugendo turi kumwe twese, ntihagire uwiyumvira ngo azosigara inyuma. Mu nzira twafashe ubu mu gushira abantu ku kivi twarase ivyo kuraba igihagararo, umugambwe canke ubwoko. Ubu ico dukeneye ku barundi bose ni ubukerebutsi bwanyu n'ubushobozi bwanyu. Ndasavye rero umurundi wese kwirinda bampemuke ndamuke n'abasesa nkuyoze mu gukoresha umwanya n'ingufu ziwe mu bimuteza imbere no mu vyubaka igihugu. Mu gihe tuzoba turi kumwe twese dusenyera ku mugozi umwe atawucira imizi ikuzimu wundi, na bwa bukene buduhanze tuzobugwanya kandi tubutsinde. Dusasagaza amahoro n'umutekano maze abarundi bigaburire bashike kuri rya terambere duharanira. Icyo abarundi bose bomenya ni uko iterambere na demokrasi atari ukugira imigambwe. Iterambere na demokrasi ni ukugira umwidegemvyo wo kwitorera indongozi zibona iyo zijana igihugu no gukora ibiguteza imbere atagahotoro n'agacinyizo. Abarundi nitwabitegera uko amajambere azoba dushwaye. Turi kumwe twese birashoboka, ibitugoye vyose tubitunganirize hamwe umutima uri munda. Murakoze, Imana ibahezagire. Nibaza ko mwanyuzwe kuko hari ibibazo. Murakoze nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nitwa Jean-Claude Nizigiyimana, nkaba nkorera radio na televiziyo vy'igihugu c'u Burundi. Narifise utubazo tutari duke ariko twinshi twishuwe mu ijambo muheje gushikiriza, ariko ndasigaranye utubazo tubiri nagomba kubaza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, inyuma y'ibi vyavuye mu matora nkuko vyashikirijwe n'umurwi w'igihugu wigenga seni uje gutegura amatora, vyaragaragaye ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari watahukanye intebe zose z'abashinga amateka, hiyongereye ko gusa abatwa batatu kubw'ububasha bahabwa n'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Kubera ivyo bitigiri, hari abantu bamwe bagaragaza impungenge ko Uburundi busubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye gase Barundi. Akabazo ka kabiri ari naho kanyuma,
tukivuga nyene ibijanye n'aya matora hara abavuze utunenge aho tugaruka tutavuze imigambwe nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika nayo nyene aho yashikirije utunenge tutari duke ndetse harimo n'utwo mwagiye murashikiriza nyene icubahiro Sebarundi rijya tangazo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi mwarihaye ikibanzi ikihe narijya Eklezia Katolika ari umupartenere novuga umwe mu partenere nyamukuru ba leta y'u Burundi mu buzima bw'igihugu kandi iryo shengero risanzwe rinafise abayoboke benshi ndetse bamwe muri abo bashobora kuba bari n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi murakoze cyane ubwa mbere tangaye kubaza ngo iyo abantu batoye benshi umugambwe umwe tuba tugiye mu mugambwe umwe none ubu politiki iri kwiratwara niyo mugambwe usesere deputy none iri kwitwara nabo ubu ko ariyo imigabo n'imigambi yose iri kwitwara igihugu yose ni ya sere deputy uno munsi nta demokrasi hari uno munsi ahanyene turi nubundi niyo izobandanya ikora abantu nibaza ko benshi batarategera demokrasi neza abantu bazi yuko demokrasi nuko hatogwa imigambwe 21 jewe mpiriwe mpishije ico nari nakivuze igihe twugurura ibikorwa bijanye n'amatora imwe yamamazo je narababwiye nti tugira ikimenyetso abarundi tugira ikimenyetso c'urunani gwerekana ko tugira twese tubona inzira imwe irora ku Burundi buteye imbere twese turi kumwe atawino buhundi ubu urabona ubu abarundi bari kumwe bose barabona yuko bose babona inzira imwe ico ni cambere abarundi bari kunezerwako imigambwe nayo mwarumvise igihe jewe nari ngitangura kurongora igihugu ndiko nderekana ivyo tugiye gukora vyihuta mwarumvise nk'umukuru w'umugambwe yavuze ngo namutwaye ngo politike ngo programme yiwe imigambwe rero ciza n'abanyepolitike bicara hamwe bakavuga ngo icokogwa iyo uri umugambwe rero wemera ivyiyumviro vya bose demokrasi ugumuza uraja kuroba ivyiyumviro vy'indi migambwe ivyiyumviro vy'abandi si n'imigambwe gusa rega hari abantu benshi barenga nk'imiliyoni nka zingahe zitari mu migambwe nabo nyene ugumumviriza demokrasi ikintu cyambere gikomeye nuko umwene gihugu wese afise umwidegemvyo ubwa mbere wubwira ico avuze mu gihugu cyabi kimubakiye canke ikintu aterera hanyuma uburongozi bukamwumviriza bakajana bose bari kumwe rero nta muntu yohugumbwa ngo hagiye ko umugambwe umwe imisi yose hama harongora igihugu ivyiyumviro vy'umugambwe mugabo nawo uzurumviriza n'ivyiyumviro vya bose nico kintu cyambere gikomeye demokrasi y'ukuri nuwo mwidegemvyo kwishira no kwizana kuronka uburenganzira bwo kuvuga ata muntu agusunika ukakora ukavuga uti je mfashe ingingo yo gukora ibi nta gahotoro nta gacinyizo ndafise umwidegemvyo wo gukora hanyuma ndashobora gushikiriza ivyiyumviro vyanje niyo demokrasi agateka k'umuntu wese kakaba kubahirijwe kandi noneho muze murabe ibihugu byose byateye imbere bigitangura iterambere muze murabe muzosanga wari umugambwe umwe hanyuma bamaze gutera imbere ntimukivuga ngo ndubaka amabarabara yarubatswe ntimuvuga ngo ndubaka ibitaro vyarubatswe ntimuvuga ngo ndubaka amashure yarubatswe kubera byose mwabihejeje amaprograme yose mwarayahejeje haba hasigaye muvuga muti none ubu bihari tubitunganye gute niho umwe wese avuga ngo barano bitunganye uko ubundi uko imigambwe rero icitangura umwe akabona ha ubundi hariya kuko ivyo mushaka rusange byose mwamwe aramaze kuvyubaka twebwe rero Burundi ntituravyubaka ibarabara twese iracari programme ya twese amashuri aracari programme ya twese amavuriro ni programme ya twese amatara n'amazi ni programme ya twese amazu meza ni programme ya twese nagira ubesha ngo arafise programme yiwe ahubwo rero ubu kwa barundi batangwe kubona bati reka dutore indongozi tubona ko tubona kumwe iyo tuja ahiterambere rigira rize igikuru cyambere na ya mahoro n'umutekano no umwumvikano hagati y'abarundi cyari ibintu byashimishije
muribuka mu 1993 twari dukuze twaratoye twese abatari bake muri twebwe turaha duhejeje amatora baciye bavuga ngo ni rusasuma y'amoko kandi vyatumye haba umudugararo mugabo wumvise abarundi 100% bose bahundaye hamwe ntuzovuga ngo ni rusasuma y'amoko n'abarundi bose none tubakubite ko batoye hamwe nawe reka niho watoye urabubajije ukonye none wocugira ubwoba buhagaze abarundi twese twarahundaye ku migambi imwe aho nta ngorane n'imwe ihari. Icyakari wabajije ngo itangazo rya Eklezia Katolika nagira mbere ndabashimire nabo nyene kuko imbere yuko rijya tangazo risohoka je bararindongiki bacambwira ngo hariho ngo tunenge tumwe ngo twabonetse ngo dushobora kuzokosorwa mu yandi matora azokurikira niko bambwiye ariko ico nacenda bishira ubwo nyene nabwiye nti ndasavye izo nderetse zose aho zagiye mu ndungikire tableau ibiro ku yindi muza muravuga icyahabaye gutyo twebwe bituma tumenya ko utunenge twabaye ntituze dusubire kuko duca tutugwanya hanyuma aho dusanze byabaye nabi bimwe burundu turafata izindi ngingo rero nibaza baratubwira ibiro ku bindi nabo nyene nivyo nababwiye aba observateur bose ndabasabe n'ubu icegeranyo bazodushikiriza bagire intara ku ntara ikomine ibiro vy'amatora baze baravuga kaka tableau kitwa observation bavuga icyabaye mugabo urumva nk'ivyo hari aho bavuze ngo abantu ngo buguruye akazu k'amatora amasaha ataragera ngo abanderetse zitarashika mugabo abatora bo bari bahari bavuze ko inderetse zitari bwashike abatora bo bari bahari aho hantu nibigoye je bambwiye hariho icambere nkora nigiki mbwira no mugwiseni imbere sice niwe ncambwira genda hajya ahantu muhamagare aba observateur bahakoreye muhamagara aba mandatare bahakoreye muce muhamagara ujya mu gwiseni je nk'ubu ndabona n'ingere no cyane bitorera umuti duharura bahatoreye ni bangaye kuko list iriho tugaca turaba bariko baraharura amajwi mbega hatoye amakarata menshi kurusha bahatoreye dusanze bingana none uzovuga ko hari amajwi yararimwo gute kandi abatora baratoye bose kandi amakarata baraharuye none icegera n'igihari baravuga bati aha hatoreye abaganuku amakarata ngaye bariko baraharura bavuga bati naya amajwi nguko ko yagenze urumva nkaho ni ikintu cyari coroshe cyane iyo bambwira hariho none bavuga hariho ukuntu abarundi twarerewe mu ntwaro mbi zimwe zafata ibintu mu kivunga ubu harageze ko umuntu avuga ati ahanaka harabaye iki tuje gusuzuma kuko natwe dushaka ibintu bigenda neza ikindi umenga ayo matora nayo umugambwe amatora nayo igihugu cyose igihugu gihagarariye abene igihugu bose seni n'umugwi uri kukora ku izina ry'igihugu kuko baca bavuga ngo urumva ngo ubutegetsi nibwo bwabigize mu bisanzwe uburongozi bw'igihugu nibwo bwari kubikora nico gituma n'udabwira nti seni reka ndabakarorero ku mupira iyo bari kwagira ihiganwa mu mupira arbitre burya muzi yuko ata equipe itsinza nezerwa mugabo ararubitra hanyuma iyo match komiseri wa match abaho kubera iki aravuga ati ubuhoho murabibona ibigezweho barahagarika bati tubanze turabe nibijya ndiko ndababwira nti inderetse zibonye akantu kabi musanze seni nico gituma iguma yumviriza kugira itora umuti w'akantu kose kabaye mugabo twebwe barinumira bameze nk'abandi babona umusuma agacava ngo ndabe ku mupolisi yamubonye bibaza ko polisi n'Imana iyo bace bakavuga hakiri kare nkaho nk'aba katolika iyo bacavuga ngo hari hakazu kuguruwe hataragera seni gacibimenya yacivuga iti hagarika ubunyene tubanze bagacarungika sepi irukari ahantu urabi vyari ivyo byacu bitorega umuti mugabo arinumiye ngo turonke urumva hari abantu menga bavuga ngo Imana yompa ngo agakora ikosa ngo nkaronka ico nzomunegura kuko iyo babitaba vyari ivyo ko seni yari yavuze iti twigo turumviriza kiya gihe nyene bacu babivuga mwene ibi rero bavuga mu nyuma vyari kuvuga uwo munsi uraraba neza ko atadutima tubiri tuba tubagenga kuvuga rero ngo katolika ngo yaravuze ibinegurwa ahubwo nababwiye nti ngirira aho
ibintu byose munegura vyabereye kugira duce tugenda dusuzume tubibone neza hanyuma amatora akurikira ivyo ntibize bisubire kandi nabo nyene ndabakebuye nabo nyene usanga batari babizi yuko ushobora guca uvuga kanenge ubonye ubwo nyene ukabwira seni n'abagiye babinderetse babimenye ubonye akantu kavuge ubwo nyene kavuge nibaza ko nakwishuye kwi ubundi nitwa Gerard Nibigira nkaba nkorera radio Isanganiro nafise akabazo kamwe kuko ibindi mwavyishuye nyene cyubahiro turavye ingene amatora yagenze aho umugambwe uri ku butegetsi ari wo watandukanye intebe zose nka zose ntimwibaza yuko bishobora gutuma amakungu yosubira gukura ikizere ku Burundi mu gihe ico kizere cyari kukiragaruka murakoze jene mvira yuko kubera mbere no babwira ko bariho tushitse muri demokrasi burya ntitwari bwashikeye muvuze ngo amakungu acari rivoma barundi kuko bunze urunani nuvuga amakungu akunda akajagari bamwe barabiriya nzira abandi muri iriya nk'ubu iyo bariko baragwana amakungu yaca tugirira icize mugaraba hari ikintu kimwe ndababwire nti ubu abarundi mvuge nti tureze turabaye abagabo kubera iki muri buka amatora yose yahoraba uhejeje gutora ntiyemera no kuja ku murimo yaguma ku karadiyo yumviriza umutima wamenga ntuja munda mugabo baheza gutora umwe wese yigenda kwikorera ivyiwe aba indorerezi z'abanyamahanga murazi harimo n'abavuye iburayi baratagaye kuko bari bazi ko barundi abanyakajagari ari abantu baza kugwanira ku mirongo nivyo bari bazi bararaba ati abantu bazindutse icambere kwitaba ku bwishi abantu barashobora kwitaba amatora kuri urugero niburaya rutakibaho ico ni cambere amakungu atwemerera avuga ati abarundi koko baranyuzwe na demokrasi barazi kwitorera indongozi icarico ico ni cambere kizana icizere gikomeye ubwa kabiri naho batari mu migambwe imwe bose batonda gutya ntabavuga ngo wewe ngo ndazi kutaza udutora wewe ndazi ko eka bose baritekaniye kandi umwe wese ku mutima waraza haza gutora kandi baritekaniye ivyo byaratangaje abakungu kubona abantu batonze atakajagari nta bariko bararyana ku mirongo bariko biterera inkuru cyo caranejereje abantu bahejeje gutora ugaje usaba bariko biterera inkuru abandi bace bigira ku mirimo yabo nta mitsi iri kwiraranda mu bene gihugu ico kintu cyonyene jewe abamaze ku telefona baba bo mu makungu cyane abantu babaye i Burundi bazi ingene Burundi bwari bumeze bose barankeje batu Burundi murerekanye ko mwamaze gukura ati murerekanye maturité démocratique kuko ibintu byose demokrasi ibonekera hajya nyene muri cyo gikorwa cyo gutora mwarabonye ko hariho abamadayimoni erega abadayimoni yanka amahoro yamariho aho muzobona umuntu w'amahane burya bari dayimoni mukoresha twarabibonye abashatse kugira ko tuntu two konona mugabe cyo dushima ubwo nyene abajeje intwara n'abajeje umutekano baba bahaserutse bagaca babacakira bakabashikiriza abajeje ubutungane kugira ngo abo bantu bareke kutwononera ivyo byose ni ibintu bituma haba icizere ku gihugu cy'u Burundi nayo kuvuga ngo ko batoye ngo batoye umugambwe umwe none tutaje mu matora bari bavuze ko hakwiye gutogwa imigambwe ingana 5 10 2 muri Etazini hari 2 none amakungu ntafitiye icizere leta z'ubumwe za Amerika ko bafise imigambwe 2 gusa igikuru nuko abantu berekana ko batoye kandi atabusuma burimo kandi noneho tendaze ko ari ibintu ibimenyetso ni vyinshi twavuze ibi byuko kare wamenga ngo nubwoko erega muno kwigisha hajya mu kinyegero hari habigishije ubwoko muga vyarase iki ni kimenyetso gikomeye cyane cyuko Burundi bwahindutse ahubwo twari dukwiye kwikeza twese abarundi twari dukwiye kuzogira umunsi mukuru tuvuga tuti twikeze umwe wese hariya ku mutumbi wabo bati twikeze kuko nyago tuzobigira ku munsi mukuru ava komine twikeze kuko ni ibintu bikomeye cyane ibi byabaye mu Burundi. Nitwa Parfenze Imana nkorera ikinyamakuru yaga umushikiranganje
w'umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine aherutse kumenyesha yuko kugabisha mbere abariko barasohora amatangazo berekana utwo tunenge aho bitagenze neza, anabibutsa yuko bashobora gukurikiranwa n'amategeko kuko batabishikirije abajejwe kubiraba. Ubwo ganya kubahwa mukuru w'igihugu ntibisa no gukubita umwana ugaca umubuza kurira. Murakoze. Ijambo ngo gukubita umwana ugaca umubuza kurira ninde yakubiswe? Ijambo abene gihugu berekanye aho bahagaze baba bagukubise nababwiye nawe wari wewe ntubuze babiri wakunda mugo watoye umwe none ujya wundi waramukubise. Reka tuze turatahura ngo gukubita umwana ninde yakubiswe. Hanyuma rero naganda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kibi cambere kibaho. Ururimi ruraturira nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha kubera iki uwo muntu atavuga ati ahanaka. Je ndakubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza aca ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye. Nterega ntibigoye ingere tubigira namubwiye ko nyene tukoteyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza ntiduca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje duhamagara abo observateur bose bari bahari duce duhamagara abo muri sene hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri. Ngo ndakubwije ukuri ngusanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaha ukivyo. None uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kubivugira ku maradiyo urumva ko nkuba bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke niko bavyita ikinyoma. Genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu nico gituma ntibamubujije kuvuga bamubwiye bati bizane kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu. Igitabo cy'amategeko kirahana. Erega demokrasi ntibisigura impunity. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure amategeko ariho aramuhana. Rero ntawubabujije kuvuga amahinyo babonye. Mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki nimbere yuko atangaza je twavuga ngabone ndabubwira nti wowe usa gufisa ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzogira gute. Nkubu dufate wewe nyene nk'umuntu yogenda ku radio akavuga ko yejeje kwica umuntu ati naka ahejeje kwica umuntu ahanaka mugaca muhura n'abantu gwe wawe ndahejeje kwica umuntu agaca kuboha ubwo nyene uraboshwe. Jewe nishe umuntu ahubwo nabagukubita bati muraraba neza ntave yicundi. Erega hari ibintu abantu bakora mu tuntu duto ukamenya ngo nikubera yandero ya kera bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. Ivyo bintu izo ni inyigisho mbi z'abantu basha gusambura Burundi gutabeshe ntasumira umwana ngo umwana wundi imba guhisha ivu ngo utabana na mukeba ntakubita urugohe n'ibintu mwene ivyo vyononye igihugu cy'u Burundi. Rero guhuguza ni bibi. Murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we yikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitoje mbwira ingero uza kuva ko hibwe wararungitse inderetsi yakurerekera iki kutitojeyo. Mbwira umuntu yabuze n'uwo yizera je ndazi umwe yarondeye umuntu ariko arondera ngati ndondera abona ushira kuri liste yamusavye miliyoni 50 ati je mpaye miliyoni 50 ati no kwemera kushira kuri liste acarita kandi yari uwo mu muryango iwe ndamuzi none ko no kubwira nti nogenda kamuzana akabicabona. None mbwira umuntu n'inzu yiwe itamutoye. Je ndibuka mu matora yo mu 2020 sekure ni muri iyo komine Giheta
hariho umugambwe wagiye kwitozaho hanyuma baronka amajwi 3 mugabo ari muri komite y'umugambwe gusa bonyene bari 8 hanyuma batwagira inama bati bwira none ko turosa 3 ni bandi batatoye umwe ati je ndetse natoye uwo ati ndetse natoye bamwe 3 bagahinduka 8 kandi amajwi 3 burya rero ikintu kijanye n'amatora abantu ntibamenye ko ari sokre mbega ni kuki twidoga amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndibo bankiniye nabi mugabo yakinye nabi yagukiniye nabatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokrasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowa mu kumajwa ngahe hitoje bangahe mugani demokrasi baratora ko atanumwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bakugataravuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe kumajwa ngahe tuvuga ukuri none si demokrasi ni demokrasi amakunga ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora none ni demokrasi si demokrasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe aca buwa bose uzubona bagiye bati nuyu twese umugambwe nuyu tweme none abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye nuyu komenga ni ntama yuri inzu mugabo birahimbaye kandi ni nakajya ko kwigisha abanyepolitike erega abanyepolitike je nasanze batazi kugira na propaganda nari umuntu ubwiye ngo nzobakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzo yakuba mbwira ingene wovuga ngo kwaka ibarabara uri kuvuga ngo ndashigikiye abagira fraude none ko barajyubakwa n'amahera avuye mu gihe cya leta nayo akabava mu mataxi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatega amataxi n'amakori murumva abantu ntibazo bamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zokubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uku tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzobishika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi je kurimi wawe tuzova hasi na uzokora mwarabonye hari komine nabonye yatoye se definite 99 kwijana itora na 20 kwijana ntayo mwabonye hari komine yatoye 99 kwijana se definite itahora yitora n'ibice 20 kwijana kubera iki yaramaze kubona imbona kazoza irimwo irabona ibiriko birakogwa umwe arabona ati mvuye hangeza none ntori usubiza inyuma cyane ntori uwo tujana abantu nibazi baramenya tuze turaca ubwenge ingene abantu barondera amanota umuntu yicariye ibujumbura uno muzi azohengera hageze amatora acaza rero atari gusororera abantu urabona ndi wanyu murazi ko vuka nindakubwiye ko bazozinwa ntibazogutora kandi ntuzovuge ngo banyivye ngo bari bantwengeye je ndaza ahantu umugambwe wose ushitseho baba bafise inkofero yaho kugira ubashorere karibu gaca ubagura usorora ukabashorera ugiye ubundi mugambuje iyindi nkofero none hageze gutora abatorate ucuvuga ngo je ngo baragivye amajwi ngo kuko je naragiye bari bambaye inkofero yanje no tuba abantu bari clear bazikindi kibazo je nitwa Antoine Izompa nkore radio Shima FM ikibazo canje ni iki ku biharuro by'ifata kibanza byerekana yuko inama nshinga amateka izobigizwe n'umugambwe umwe CNDD-FDD
mbega kubona abarundi batoye kuganye n'icubahiro bashatse kubaha ubutumwa ubuhe. Ikigira kabiri, konyene abashinga amateka bari bava mu mugambwe umwe mu muryango umwe wa politike, ubwo ntibizohava bituma haba kwijajara mu gutunganya neza mu gutora neza amategeko meza y'igihugu. Mbega kubona azoba ari umugambi umwe bifise akahe karusho mu gutunganya igihugu. Murakoze cyane. Cyambere burya n'ubutumwa rero ngo kubandwa nikugoye nko kurigumya. Burya uzurabe no mu rukino ekipe itsinze igitsindo ca mbere niyo kigira ubwoba kurusha yatsinzwe itsindo, bahava bakigomboa. Hajya CDFDD bavuze bati sawa uwo mwana ndamuguhaye umunderere. Aho rero nibo bari bakwiye kumenya ingene bagiye kwifata kuruta uko bahora, kuko kare bifata nk'ukumenga hariho umuntu avuga ngo ujya ntanyemera niyo ndiko ndakora ibi ntavyemera. None ubu bose baraberetse. Rero ahubwo wowe wajije ikibazo cyo kubarya kara uti muramenya kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Iyo niyo message. Hanyuma yindi message ni imwe gusa, ni no kuyindi migambwe no kubandi batari mu yindi migambwe, bumve yuko hageze ko abarundi tugira urunani, kuko kare bagwanira ibiti, ubu tuje kubikogwa. Uvuze rero uti ubwo ntihazohava haba ingorane mu bijanye n'amategeko, gasanga hacatogwa amategeko mabi. No amategeko se definitely igize ni yahora atogwa kuko bari bakwije ibice bitatu kuri bine, bitatu vya bine. Naho urazi yuko bitatu vya bine niyo mushatse guhindura ibwirizwa shingiro murarihindura. Ni kuvuga yuko CDFDD yari yamaze kumenyera gukora. Hanyuma mumenye ingene igihugu gitunganijwe, amategeko ava he. Imisi yose umukuru w'igihugu ico ni cambere aja atwara ihanga, arumviriza abene gihugu ibintu bakeneye, agaca agenda kuraba hoko gwiki. Nk'ubu mwarumvise ku bakenyezi ibibazo by'abakenyezi, nk'umukuru w'igihugu duca turaba mbega ibibazo twitorera umuti gute. Dusanga hari ibibazo biri mu mico n'akaranga by'u Burundi mugataho vyanditse. Abantu rero no munsi tukaba turi mu gihe ca none bagashaka gushira mu ngiro bitanditse. Nova nk'ubu twace tuba tuti kugira ngo iryo tegeko rigenge ingo n'imiryango bize bigende neza, nitubanze tugira ibiganiro n'abarundi bose twumve ingene bumva vyogenda. Ubu rero nk'ubu bushikiranganje bubijejwe buri ku gikorwa buriko burategura ibiganiro, hanyuma buhejeje buca bugira integuro bakayizana mu namashikiranganje. Inamashikiranganje igaheza nayo igakora iryo tegeko neza ikurikije ivyo abene b'igihugu bavuga. Ihejeje murumva ko iyo byavuye ihejeje niho ikijana mu nama nshinga amateka kugira ngo ribe ibwirizwa ry'abaserukira abene gihugu. Novuga yuko abashinga amateka si vyabo gusa, ndetse abashinga amateka umwe wese aserukira abene gihugu arabumviriza. None ngirango je mwibaza ko demokrasi garukira ku migambwe, ku banyamigambwe gusa n'abene gihugu bose. Uwo mushinga amateka yatowe 100% mu ntara y'Inaka, ategerezwa gukora amategeko yubahiriza babene gihugu. Urumva rero CDFDD ntishobora gucivuga ngo je kubera ngaho hari abantu bibaza yuko demokrasi garukira ku mugambwe gusa n'abene gihugu. Nukuvuga yuko amategeko yose atogwa ari uko abaserukira abene gihugu nabo baravye yuko ivyo abene gihugu bipfuza birimwo, basaza atabirimwo bakagira. Mbere nagira ndahubwire amategeko ingena agenda. Murabona yuko inama nshinga amateka hejeje hacaza inkenguza amateka, burya barazana itegeko hari igihe umukuru w'igihugu asanga harimo nk'umunyepolitiki umwe yashizemo akantu kiwe atarakabene gihugu. Muzokuva umukuru w'igihugu aciye avuga ngo second directive aba yawe
kajya kantu bashizemo kadahuye n'ibyo by'abene gihugu kuko arashobora kubona umushinga bateka akavuga ati cyane nk'ugasanga nk'umugwiza atunga arashobora kubwira umushinga bateka ngo urashirira mwaka ugaca uvuga uti subiramwo aka kantu abene gihugu siko bemera muravyibuka igihe inama nkenguza amateka yigera kuvuga ngo haje mu itegeko ngo ridahana abagabo n'abagabo bashobora kubakana muravyibuka umukuru w'igihugu yaciye arisubiza inyuma acaja kubwira abene gihugu ibi nigwanyu bati watumenjeye nguriya ntibaciye bamubona kandi yari umushinga bateka kandi yari umusere DFDD ndababwiye yari mukenguza amateka uwo musere DFDD baramubonye bavuga batujya n'umumenje icyatwengeje uruhiro yarekanye ko ari umuhemu nyene kuri politike y'igihugu nuko byavuye bimugora rero naganda bahumurize amategeko y'igihugu abashinga amateka siyo bayakora bonyene ava mu bene gihugu akagenda bajya baba ariko batosora baraba ko bihuye n'ishaka rya bene gihugu gusa iyo bire bidahuye umukuru w'igihugu nawe ni waserukira ihanga hajya mu bimenye umukuru w'igihugu hari ubutegetsi butatu hariho inama nshingwabikorwa hariho urwego nshingwabikorwa rw'igihugu hariho urwego nshinga amateka rw'igihugu hariho urwego rw'ubutungane rw'igihugu bose umukuru w'igihugu niwe icyo bita ngo fonctionnement régulier des institutions niwe byose muze murabe inama nkuru y'ubutungane umukuru w'igihugu yitwa umucamanza kizigenza mu nzego z'umutekano niwe kizigenza niwe abashinga amateka baje gutora ibwirizwa niwe ategerezwa kurishira ku mukono murumva yuko umukuru w'igihugu niwe agaba iryo hanga niwe anamenya n'ivyo iryo hanga ariko riripfuza n'inzira bafata hanyuma rero amategeko nayo gushira mu ngiro gusa rega nakanya ho kwiga demokarasi rega niyo nyene nico tubavuga bati inama nshinga amateka kirazira yuko urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu rwinjirira inama nshinga amateka kirazira ko inama nshinga amateka yinjirira ubutungane uko nyene kuko ubutungane ni urwego rero rujejwe kuraba ko amategeko y'igihugu ariko arubahirizwa nico gituma urenza amategeko y'igihugu ahanwa nico gituma uwo ari we wese n'umukuru w'igihugu arenze amategeko arahanwa nico rero bugi kintu ca mbere no gushira igihugu gishingiye ku mategeko n'ivyo vyiza. Nitwa Jean Noel Manirakiza nkorera ikinyamakuru iwacu. Mukuru w'igihugu muhejeje kuvuga muti aho tuzosanga hari utunenge naratumiye abantu bose bafite utungorongono baze tuvyigire hamwe. Ariko umengo hari akantu mutashitse ko muvuga muti ingingo izofatwa. Ubwo abantu bazova bayifata hakumwe ko abategetsi benshi bavuga ati tugiye kuvyiga. Iyo ngingo mubona ari nkamwe usanga vyarenza akarimbi mbega amatora azosubirwamwo hazohanwa abari bayihagarikiye bizogenda gute murakoze. Nibaza ko utanegereye neza je navuze ngo muze witubwire tuvyige nkuko umenga nzoba nicaye kwa ntare tugaca tuvyiga. Navuze nti wewe uvuga vyabereye hehe uvuze aho vyabereye duca tugenda yega nzorunge kumugwise ninyene bajya bakuru bibujubu genda hanaka ndungike n'icabona canje duce duhamagara inderetse zari zihari bajya bigenga aba observateur duce duhamagara abari abamandateri babitoza duce duhamagara abo bari bajejwe aho hantu hanyuma wa wundi urumva yahejeje kwagiriza ivyahabereye bace batubwira erega uwarajejwe amatora aho hantu ni wategeza kutubwira tusanze vyononekaye gute. Hari ivyo nonekara nka kujya nyene mu mupira arbitre ashobora kwarubitra nabi none champion cyagarara ntihagarara biva kungene hari igihe banira match biva kungere vyagenze n'igihe bavuga bati arbitre bo urahanwa turaguciye amande anganuku ntuzosubira kwa arbitre imyaka inini ibihano biraba novuga yuko rero ikintu cigwa kimwe ku kindi nabivuze neza nta dusosanga vyononekaye ku buryo nyene biboneka ko ari ntakosogwa none abene gihugu ucibarenganya
ukivuga uti ngaha kuri biro de vote hanaka turahasubiramo ivyo ni ibintu vyumvikana hanyuma hari ahandi usanga nk'ubu nakubwiye nkajya bavuze ngo buguruye muri abakatolika bavuze ngo hari aho buguruye ibiro aba observateur batarashika mugabo rero ikibazo n'abene igihugu ntibari bwashike rero biragoye nkaho duca tugenda n'ubwo duca tugenda tubwire buguruwe sangapi umwene igihugu yatoye ubwa mbere atoye isazi ngahe tisa 11:45 birashoboka tuvuga tuti nivyo boguruye kare bakavuga ati nta mu observateur numwe ari bwahashike gayemwe badugasanga nta numwe ari bwahashike ico gihe bugurura nta mu mandatari ari bwashike gayemwe tugasanga nta numwe ari bwashike ucugaruka rero uti turabe abatorera ngaho bari bangahe turabe rero abatoye nabo koko urumva wariyivye ubushaka ko amajwi yawe avugwa novizo karatari zishatse nyegezwa koko zishaka kuharugwa baca baharura basanze ikaratari nyinshi ziruta bahatoreye presumption hari cyataye kuboneka ucuvuga uti akazu k'amatora umenga abatorera abandi ntibarenga abatorera aho batiyandikishije ntibarenga 25 ni 25 ntibarenga akazu k'abantu nukuvuga usanze amakarata arengako atarenga 25 turaba amazina y'abatoreye ngaha batari bahanditswe turabe abatoreye abandi kuko niyo watoreye uwundi barakwandika ko watoreye uwundi tugaca tubibona neza tubonye ibintu biri mu butungane tuvuga tuti basha mwavuze yuko baje amasanduku y'amakarata none arihe ko tuyabuze none ntivyanditse biranditse barasinye n'ibintu vyarashe cyane gucurubaza kw'amatora n'ibintu ayi wacu cyane cyane ayi wacu je ndabwire biragoye je umuntu yoyiba je nomwemera muharurira mutorera hanyene muharurira ho nyene mugaca muvaho musinye je umuntu avuze ati banteranirije nabi ngo ndavyumva ati bateranije nabi jewe umumandatere wanje yabonye ibi ngiki bose barasinye ko je nteranije byose sanze ndabura amajwi 2 canke 3 ico gihe seni nikijejwe ico subira guharura neza ikaguteraniriza igasanga ni sawa rega burya nijya sentare bitwaye mukuru constitutionnel urubanza rucira ko wavuze hari nkubu ubavuze ngurumva ngo amatora ngo yaribwe none imenyija kuraba amajaye rega n'urubanza haje ugiye kuburana nehehe twereke kugira ngo nivyabona bitondeye tucurubaza nico twajevuga nti ntivyari binakwiye ko baja muri sentare inzego z'igihugu tutaraneshwa Jesse ndaneshwa kandi je serukira igihugu rikaje ni nkuko nanje bagiye kundega yuko nananiwe ni naco gituma je nkuhagarira igihugu seni twarayitumye novuga bitwariye seni kuko je wanje ntibaritwara gushika no kubushikanga je bitwara hagati bitwarira seni kuko seni ni intumwa y'igihugu intumwa yigege bavuga bati wene ugiye gucurubanza ugiye kuba arbitre mugana babwiye umarbitre wo mu Burundi ariko yarubitra champion mu Burundi umuvuze ko yabuze akayikipa kunda cyane yabuze umukinya kunda mugabo utegerezwa kuba wataho wegamiye niho bavuga ngo ubucurubanza bwo bavukana ararangamira nase ni rero hajya babonye ko yase kubatunganiriza baca bavuga bati rero wewe uri ntumwambi reka nje kwitura umwe yagutuma ni igihugu rero baca bahera ku bushikiranganje bw'intwaro hagati nimuze murondere nabwo nyene buca bavuga ngo hehe tuje gusuzuma ubushikiranganje bw'intwaro hagati uvuze butisha urira busema ukumva ntibikwiye uca witura umukuru w'igihugu oya vyasi je nanje nkaza nkaraba ashije nkabwira jewe niyo nabajewe ndi muri seni nari kugira uko nyene aco rero bumvise bitakugendeye neza ucugenda muri sentare iyo sentare rero niyo ikibanguranya neza ikaraba amategeko neza nyene avuga nibijya rero uzobona no erega n'umukino je kibabaza no kumenga abantu bagiye kugwana ngo baharanira ivyicaro umenga nkuja guharana
mbega burya nta wundi yashaka kiya cicaro yibereye harya bijya byo guhorana sivyo tuba tugiye kurondera ubuji imbere wariwe je niko ndavyita je ndavyita ko tugiye mu matora tuba tugiye kurondera ninde yoje imbere ubuji imbere abagiriye twese kuko abarundi bose imiliyoni 13 ntushobora kuvuga ngo bose bazoba ministre bose bazoba bashinga amateka bose bazoba havamwo twebwe abarundi tuja hamwe tugatora muri twebwe abatuje imbere ivyo nitubitegere mugabo uzi yuko azosomera ari uko abaye mushinga amateka ariko agiye mu nama ya komine ariko abaye musitanteri bane ba mama nabandiko ndabivuga ubuzi ko azosomera kuko abayico mbaye ndamubwira mwe barasubiza mero mwisaho kuko nabandi babwira nta muntu azotunga atungishijwe no guhembwa ushaka gutunga genda ukora iby'iwawe urafise umwidegevyo demokrasi irahari hageze ubwo guhonyora gakano uritwara ubutungane buriho hanyuma uzoheza utera imbere mugabe ibi bintu by'abantu bazi ngo nzotungishwa n'ivyicaro nibabimenye nibasubiza mero mwisaho ikibazo cyanyu amisi nitwa Abiskari muri Bonesha FM nyakubaha umukuru w'igihugu uravyavuye mu matora inzego zigiye kujaho mu misi iza cyo kuvuga leta abashikiranganje abadirecteurs généraux aba mustaneri cyo kuvuga babura amatari b'intara bose nyabaza bava mu mugango SNDFTT none nta makinga biyo bigutera ikindi kigira kabiri beba bajya basanzwe bafise bwo gucumbisha kumwe cyo kuvuga iprona ubwo ntagiye gutakaza ajya vice president de la republique murakoze nyakubaha nziza cyane kandi abese bakora ibintu muze murabishirako kugira ngo abarundi baze baratahura urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu n'urwego nshinga amateka rw'igihugu ntaho bisa bisana urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu n'urwego rw'abahinga kera nivyo kera bakubwira ngo ubuzima twari tubuze mu nzego z'igihugu mugabo ubu biriko birahinduka nuvuga ubu dufise imbona kazoza muramaze kubibona umushikiragaje akoze nabi sindaba ngo disere defudede ndamwirukana ari wigega ndamwirukana ari umugabwe ndamwirukana kuko dukeneye ubukerebutsi n'ubumenyi nababwiye jewe ibi bintu bya 40-60 mu bintu bya mbere bituma tudindira mu iterambere birimo urazi carico kubura ubona umuntu yarabishoboye umuntu w'inkerebutsi ukanka kumugena gukora igikorwa kubera gusa umuhoye ubwoko kandi yarabishoboye uri kuragira ubwo rwego ngo 60% abahutu 40% abatutsi ngo 30% abakenyezi naho mugabe n'igihugu ariko bagusaba ibikorwa abanyepolitike n'abagaca gusaba ati ntidukeneye ibikorwa dukeneye ko turya so batawe kuvuga ngo imigambwe ngo duhe natwe turye kubera bo babona ko ari kurya leta rero nagenda kubwire twebwe mu gushinga inzego kandi mwamaze kubibona ubu ntitukiraba ngo ninde je ndondera ndavuga nti ndonderera umuntu ameze ukunuku yego nivyo mwibwirizwa shingiro baravuga ngo kirazira ko abahutu barenza 30% abatutsi barenga 40% mugana bajije ikibazo ni none nk'uko abashikiranganje ari 15 ahanoza n'abatwa 5 n'abahutu 5 n'abatutsi 5 hari bwirizwa shingiro n'abandenze abahutu ntibarenze 30% n'abatutsi ntibarenze 40% ndetse ibyo byanditse rero nagenda kubwira yuko mpumurize n'abandi ubu no mu yindi migambwe turakura y'abantu mugabo bikunaniye ogira ngo abo bariko baridoga ntabo maze gushinga amabanga byarabananiye ndabirukana kandi bari muri opposition ndazana abandi aho mbonye umuntu abishoboye ndamuza n'ubu rero ndabahumurije bose nta murundi numwe adafise uburenganzira ejo wewe amisi urashobora kuzubona uri umushikiranganje kubera
hariho ibintu ufitiye ubumenyi be n'ubukerebutsi ufise ntabazovuga ngo mbega ngo yazanye ngo abamenyesha amakuru reka jewe nzana umurundi emwe biraritse rwizo shingiro ko abarundi bose barangana mu gukorera igihugu niyo utarosi igiti ivyo vyicaro urashobora gufasha mu bundi buryo abantu barafasha mu buryo bwose bubaho ejo rero bukera abo nyene niba bari inkerebutse bazaba deje mugurumva hari abo tumaze gupima tukabona kabisa wapi vyarasa ari ubuzi agumagara gusa n'umunye politiki mugabo wamvuga uti nyereka igikorwa ntakwerekana nico gituma bakunda kwa bashinga amateka kuko hariya nahantu ugenda ukabunda ukihemberwa amahera gusa hariho umuntu arinda marija myaka 5 atavuze ijambo na rimwe muri jana amashinga amateka uwifitiye business yiwe uzona yigiriye ngurantorera ukazavuga ko je ntahonja ngo nibereye ngo kwisoromera ngo birayavyanje ngurantorera uri umushinga amateka mu kwezi guheze bakaguhemba neza cyane kurusha n'umushikiranganje beshi keshi kubera bazi ko ari ukurya gusa nibyo bari bazi mugabona agira mbe ndababwiye bane ba mama nababwiye nto mwaka wa 2025 utasetse ndakazi kiwe kuko jawe nirirwa ndavumbura bavyononye ni beshi kandi ncandugika ndavuga nte ni bimwe navuga ubu dukeneye inkerebutsi no n'abafise ubumenyi bukwiye kugira ngo iki gihugu tukizamure kuko birababaje kubona igihugu gitunze nk'uko dushaka kuvuga ngo turabakene ndanezerewe uno munsi iyo ndiko ndabona ko aho nca hose atanzara none kare hari habuziki kwinzara yama yatwishe hari habuziki mugu no munsi kubera iki hariho uburongozi buvuga buti nzohagarara uko mbonye umwene gihugu abayeho neza iyo muri ko muragenda mukabona amazu y'amabati mu bitoki wahurona nyakatsi ntimwumva ko munezerewe uburongozi nyabwo n'uburongozi burondera kazoza kabene gihugu umuntu rero azi ko arondera kazoza kinda yiwe ntibigorana kugira umubone umwaka uheze urarondera ico yapfuye mu kakiburga cavuga uti niwigire tuzane abandi barundi bariho baruzuye no muri mwebwe barimwe buzuye aheje mwoza mubona muri mwebwe harimo umushikiranganje ngoja mu byo gutangara ngo birankwiye mugabo uje ntuzigere ngo hari uzogutora ngo kubera kazuru uzotogwa kubera ubukerebutsi n'ubumenyi ufitiye ico gisata uzobugiyemo nabajya muri opposition rero barimwo kandi bamaze kubibona ko jewe hakuna ubaguzi kwangu jengene ko abarundi twese tugira urunani tuteze imbere igihugu kandi kizotera imbere je ndababwiye Imana rero igumezagira Burundi yarabuhezagi nikimenyamenya no kuri byose turiko tubivuga turi mu mahoro ikindi gihe wazawumva grenade ya mbere yaguye wazawumva ibara ryaguye mugabo ibi byose binezereye ko mutima mweranda guma zunguruka igihugu cyacu akaja mu mitima y'abarundi bakavuga bati naho hoba hari ingorane tuzitorera umuti muri munda kuko igihugu kiguma ari iwacu ntitwogisambura none rero ndakeje abarundi ndabashimira kuri uwo mutima bafise wo kumenya kwihanganira ingorane kuko ejo buraca bugacana yandi ni ha uno munsi Burundi butaratera imbere ejo buraca bugacana yandi byose bituvako biva ku ngene dufise ishaka dufise n'umutima wo gukunda igihugu no gukunda ibikorwa murakoze Imana ibaheza igihugu